Bana b'Imana turabandanya na video ya 16 canke se audio ya 16 muri Australia ku gice cya gatatu. Nariko ndababwira rero ukuntu bari bantoye kaseri, hanyuma bambwiye ati uzoze tugupime. Rero utariye n'ikintu na kimwe. Rero bwarakeye ndagenda nyene ntariye, barampima ibipimo by'ubwoko bwose, gusa nari isanzwe ngwaye diabete. Noneho haheze bari bambwiye ko nzogenda gutora igisubizo. Byose byari byoroshe, nagiye gutora igisubizo mu minsi 3. Ngiye gutora igisubizo, hanyuma basanze kaseri taronona ibindi bihimba. Rero abadogita baca barankoranirako, barambwira ati Everine, rero kaseri ntabwo ironona ibindi bihimba, mugabo igitereko cyaramaze kononekara. Ati rero utanga amahera uzogende ku badogita bikorera ku giti cyabo, bazogufasha, bobo bakora ibyihutirwa, bazogukuramo igitereko kugira uzoca ubandanya kubaho, bandanye no kurera abana bawe. Rero cyagiye ubwa mbere bari wa Munesi yambwira ngo ni notanga amahera, nibasanga birononekara ngende mu ba specialiste. Nyuma yabonye atacyo bimbwiye, ndamubwira ntoya ntabwo nzokurirwa ndatanga amahera, kasere nikira. Ariko ni kubera ko nari maze kumva ryajwi ry'Imana ryaririmbariye ko atacyo kasere zongira. Nubwo rero hari habo nari naganiriye rero babagenzi banje ba hafi, ndababwira ntibujuzi muzi n'amakuru, tibujya jewe ngwaye kasere. Uragwaye kwa kaseri kwe, kaseri ni ingwara itinyitse. Atemwe ati ndayigwaye nyene. Bana b'Imana yarangogora bitanguye kunjya. Umva ndababwire, kaseri abantu bagwaye ibinyamugera harazi ibintu by'ibibere. Mbese igitereko cyanje uko cyari kimeze, cyari cyaraje kw'ibintu barabinyereka nanjye ubwanje nkakorora amosozi nkumva sishaka mbese yuko nokomeza ndabiraba. Sinari no kubandanya ndabiraba kuko byari bisesemye no kubona. Rero urumva iyo niyumviye jewe narigeze kugwara ibivunja mu Burundi nkiri umwana, nta utazi ngere ikivunja cyakuze ingene kijyana canke iyo gikuye nabi kikazamwe nk'amashira, ukuntu kiba kimeze. Ari ibivunja bigeraho bikirabura kubera ko byageze aho bikirabura nyene yebaba we. Rero cyangwa umuntu azi uko yarwaye ibibyimba, ingene ibibyimba bimera bikaba bibikoko. Rero nanje rero igitereko niko cyari kimeze, cyaranja kweri, byaranja. Basi rero bamaze kumpima basanga ni igitereko gusa kigwaye, ibindi bihimba birakomeye. Barambwira ati rero utanga amahera uje mu bikorera utwabo, bazosha bagukuramo igitereko uzobandanye, barashobora kugufasha ukabandanya kubaho. Hanyuma rero abo nari nabibwiye bari bampanuye ati urazotanga amahera bikorera utwabo, barashobora kukuvura bakagikura mu gitereko. Nari namaze rero kwiyakira, ndavuga ati okay. Rero baba dogita baca barantransfera mu badogita bikorera ku giti cyabo. Noneho jewe nta Cyongereza nzi neza icyo gihe, wenda ubu hariho n'ibyo nogerageza. Icyo gihe ho nta n'Icyongereza nari nzi kibayabaye nyene, ariko
hariho ahantu utopfa kuvuga ngo uragiye kwivugira icyongereza uzi ko utakize neza. Basi rero aho hantu rero bamaze kundungikayo, naragiye ndi kumwe na musaza wanje, ngiye kugira ubonane n'abadogita baho gusa, utavuga ngo nibipimo bariko baragufata, utavuga ngo nibiki nibiki, n'amahera. Ndatanga amahera aho nukugira muganire, banakubwire igihe uzosubirirayo. Tisawa, bakakubaza nyimbi wanyu hari abagwaye kansere, bakubaza guza ibintu nk'ibyo. Basi nsubira inyuma, subiye muhira niho hageze igihe rero mugabo vyaranja jewe nkavuga ishapure. Rero biriko biranja mvuze ishapure canke bitanguye kundi, narafata ishapure nkayishira kunda, nkasenga nkabwira Bikira Mariya nti Bikira Mariya mawe mwiza, muvyeyi mwiza, genda wegere Yezu usabire kwa Yezu agabanye imisonga iri munda yanje, kuko numva ndiko ndababara cane. Bana b'Imana, kanseri irababaza. Basi kandi babandi baba bambwira ngo nambara ngo ibintu bitabaho, ngo sinkwiye kwambara amashapure, sinkwiye ngo ibishusho ibiki n'ibiki. Ishapure yo nayishira kunda, ndi nabuze amahoro ndiko ndasambagurika, nkatakama ni Bikira Mariya muvyeyi nsabira kwa Yezu iyi misonga igabanuke. Nukuri imisonga yagenda numva pe, nkaca numva ndagize amahoro, nkigorora nkumva ngize amahoro, nkamara iminsi bitariko biranja, bikongera bikaza, nkongera nkagira kwa kundi. Hari n'igihe naza ndabigira ndiko ndavuga ishapure atari uko vyaje. Ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya nayivuga kenshi kuwa kabiri no kuwa gatanu, kandi n'ubu niko bimeze. Icyo no kwibagira ni kuvuga ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya kuwa kabiri no kuwa gatanu. Hanyuma kandi igihe cyose iyo fisa umwanya ukwiye, canke niko ndigendera mu zindi sehemu, ndi mw'itreni, biranezera ko ngenda ndivugira ishapure. Hari n'igihe mfata urugendo rw'amasaha 3 nkavuga ati singenda n'imodoka yanje, reka ngende n'itereni kugera ngende ndivugira ishapure. Basi rero urumva rero jewe ishapure n'igitangaza gikomeye kuri jewe, igaturiza ya misonga iri mu nda yanje. Basi rero twaragiye na musaza wanje, baratubwiye igihe tuzosubirirayo. Batubwiye igihe tuzosubirirayo, bana b'Imana. Icyo gihe hariko haraba mu kwezi kwa 11 12, nibwo musaza wanje wa undi yahora afasha, twasabye rendez-vous canke se appointment, ariko musaza wanje aca yigira mu Burundi. Agiye mu Burundi, jewe biba ngombwa ko telefona abantu baba specialiste, ndababwira nti rero nta cyongereza nzi neza, nasaba muze mu migire interpreter avuga ikirundi. Barambwira ati twebwe twikorera ku giti cyacu, ntabwo turi leta ngo tuguhwigire umwe interpreter. Uwo nyene ni wowe ugomba kumwironderera ukazoza umuzanye. Ndababwira nti rero kumurondera jewe ntibyonyorohera, nimuhindure rendez-vous, muyishire ku kindi gihe kugira musaza wanje azobe yaramaze kuva muri Afrika, abari wazoheza azoze afasha. Baca barambwira okay, baca barahindura iyo rendez-vous, bayishira mu kwezi kwa kabiri, kuko numva ko mu kwa kabiri ari hazoba yaraje. Ubwo kanseri bari bayintoye nyimba ari mu kwezi kwa 10. Basi mu kwa 10 cyane mu kw'icenda. Basi rero kandi ngarutse inyuma, igihe bari kwa waba badogita bariko barampima bagasanga ibihimba byanje ntacyo byabaye,
naranababajije ni none diabete yoyo gute, barambwira ati uragwaye diabete, tete je ndagwaye diabete, ati nta kibazo cya diabete twabonye ufise, ati nta ngorane za diabete ufise, ati gusa kubera kuri kimuga wamaze kugira shoke mu kuguru, ufise ikibazo mu kuguru, ugomba kuza uragerageza uratambuka, siyo yo kuza wirwa wicaye mu nzu, uzoza uratambuka kugira ukuguru kwawe kuzomenyere kugenda genda. Tisawa basi mba numvise itsinzi ikomeye ko nakize diabete. Hanyuma kandi mu by'ukuri diabete nari narayitangwe kwisengera, burya kuvuga intahe ni byiza abana b'Imana. Nari narigeze kumva umuntu ashinga intahe avuga ko yakize diabete, nkibaza umuntu yakize diabete. Rero icyo gihe diabete nari ndayimaranye imyaka 6, yega imyaka 6 cyangwa 5, nari ndayimaranye nk'imyaka 5, mugabo bambwira ko atayo ofise yakize. Ndabona bwa bundi narasenze Imana iranyumvira nkiza diabete, ni kweli na kanseri Imana izoyinkiza, ariko nubwo Imana yari yarambwiye ati humura ntacyo kanseri zo gutwara, naragera umwanya nkumva ko ofise ubwoba ko bitazoroha, nkeka ndi kwihenda. Basi rero kubera ko nyene musazanje yari mu Burundi, biba ngombwa ko iyo rendez-vous bayishira mu kwezi kwa 2. Hanyuma jewe mbandanya kugumaho, mbandanije kugumaho. Ikindi rero ijoro rimwe, haleluya amen, ijoro rimwe nari njyamye ndasinzira, nyimba ego narisinziriye, niyerekwa ryatanguye sinziriye, mbona mu kibambasi cy'inzu hinjiye, ndiko ndarota hinjiye umumarayika. Mugabo ibyo kurota birahava, ndazanzamuka neza na neza, ndazanzamuka mbona mu nzu harabona. Hanyuma mbona n'umumarayika, haleluya amen, mbona n'umumarayika. Mbonye n'umumarayika, sinzibagira icyo gihe menga hari kuri pasi, hari kuri Noheli, kuri bonane. Mbonye umumarayika, noneho ndavuga ati yo tumumarayika w'Imana, umumarayika w'Imana. Noneho wa mumarayika afata ikiganza cyiwe akinyubika, nari njyamye nk'uku bana b'Imana abari kuri YouTube, nari njyamye nk'uku. Hanyuma umumarayika w'Imana ashira ku kiganza hano, mbese nka kujya umubyeyi ariko aragira umwana ngo aryama sinzire, nawe nyamumarayika ariko yari yashize ku kiganza. Mugabo jewe nkagwanya mbyuka kugira mvugane n'umumarayika. Nuri umumarayika w'Imana, Imana ihabwa icyubahiro cyane, Imana ishimwe, ndagushimiye Mana, wowe warungitse umumarayika wawe kuza kuntemberera. Kandi yaramvugishije, numva nyamumarayika yaranishe ngo burya je uranzi, ndakuzi cyane, uri umumarayika w'Imana, ni Imana yagutumye, ni Imana yagutumye. Kandi rero subi inyuma gato, uwo munsi nagiye kuryama, njyama ngwaye ugutwi kwaranja kukanja kabisa, nkavuza induru, kandi kumfata ari ku mugoroba w'ijoro. Ndavuga Imana, muri iri joro ndabigenze gute? Kandi babana banje bari baraje, babana banje babiri bari baraje, bose bari 3, wa mama yari yaranzaniye wa mwana, babana babiri bari barasigaye. Noneho rero nca ntangura kwibaza, Mana ndasenga ngiye kuryama, mboroga abana b'Imana, ugutwi kurababaza. Ni Mana, muri iri joro koko gamana, nisangahe z'ijoro, ndakura he umuntu aza kundabira abana kugira nje kwa muganga. Mana
ntezuririye imisonga kugira ejo mu gitondo nzohamagara ba babyeyi wampezagije bazoze baraba abana nzogende kwa muganga. Ndafatanisha pure ndashirako, hanyuma nyene sinzi ukuntu nyene agatiro kaje, hanyuma ndasinzira. Nibwo rero nagira iryo hishurirwa ry'umumarayika, hanyuma nyene nkasanga koko ndi kumwe n'umumarayika. Rero ndakomeza ndavuga uri umumarayika w'Imana, ni Imana yakurungitse kuza kuntemberera, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Ndishima nyene mvuga utujambo twishi. Umumarayika we yamvugishije ijambo rimwe gusa ko ndamuzi, ndamubwira nti nakumenya uri umumarayika w'Imana, ni Imana igutumye. Ntiyongeye kuvuga. Basi rero cyane nkabwiranya nyamumarayika ati kandi rero ugende ukijije n'ukugutwi, kandi rero ugende umwijije n'ukugutwi, uri umumarayika w'Imana ugende umwijije n'ukugutwi. Rero wewe niyongeye kunyishura, nyuma yabu yarazimangana, mbona aragiye. Mbona nongeye subiye mu nzu nkuko byari bimeze hatabona, ariko nkora ku rumenyetso rw'umusaraba, kuko nagwana n'itiro nkumva n'itiro riguma riza, mugana nanje nkinanata kugira ngo umpe mvugane n'uwo mumarayika. Uwo mumarayika aragenda, hanyuma nyene agatiro gaca karanjana, mugana ndiko ndasenga shima Imana ca ndasinzira. Sinziriye sinzi ukuntu n'ubundi haheze akanya ndikangura, nikanguye numva kwa rubavu umumarayika yari yakoze ko gwabaye nk'igiti. Ndinyagaza biranga, ndasegegeza ngo nicare biranga, ndakoma induru, ndarira ndavuga ni Imana ibintu byambaye ko nibiki. Ati buko kose ujya nabonye ni yari umumarayika. Ati Imana jewe sinobyemera. Indazi neza ujya yari umumarayika, ni wowe wamutumye, nikimenyamenya kwa gutwi naringwaye kwakize, ongera umurungike agaruke yongera akore ku kuboko niko yari yakoze ko akize ku kuboko. Ndasenga nongera ndaryama ndasinzira. Sinziriye muri nyajoro naciye ngiriye kwa kandi mbona ndahantu mugabo ngo nkabona kwa Masenge, nabona ndi mu Burundi. Mugabo nkabona kwa Masenge hariho abantu bari ku muhaniwe bariko baravuga ishapure. Noneho jewe nanje nkabona ndiko ndavuga ishapure, mugabo ntegereye ku muhana wa Masenge, ntahegereye. Noneho rero ndavuga none konuka ngenda kwifatanya nabajya abantu bariko baravuga ishapure, nganire nabo nze kuvugana nabo ishapure. Mugabo ubundi mutima numva urambwiye toya, no ngahuri uravuga igisabisho kigashika ku Mana, komeza wisengera uri ngaho. Cyangwa umavugira ishapure aho narindi, hanyuma iryo yerekwa rirahera. Rero hamwe nyene nariko narira numva ukuboko kwabaye nabi, cyangwa se uwo munsi nyene na gaca ngenda ku wundi mu mabaraho yari kuba afise abashitsi, kandi hari kuba ari itariki imwe yo kuri bonane. Twagomba kugenda itariki nyimba ari 31 cyangwa 30 buca ari kuri bonane, tukirigwayo ibonane kaza gutangura ariyo turi canke twamaze no kuvayo ibintu nk'ibi. Basi rero naribubaza rero uwo mu mama nari naramwemereye ko nzoteka injya nkamushira umuceri utetse n'ibiharage. Iyo habaye amapati urabwira umugenzi agateka akakuzanira ibihiye. Rero numva mbwira Imana ntari koko Mana naka namwemereye ko nzoteka ibyo kujya nkamushira, none raba nibigikunze. Nsenga nyene mbwira Imana ko ntezurira kugira ibyo bintu bishoboke, kuko no muri nyagihe nari sigaye ndanadarayiving imodoka atakibazo. Nibwo rero maze kuronka ibyo bintu byo kwa Masenge, bwarakeye nyuma narikanguye
sanga nikanguye hafi 11 zo mu gitondo, saa 10:30 zo mu gitondo. Ncandaraba ndavuga uri mu guca, reka nze gushira inkono y'ibiharage ku ziko ce nongera asubire kwiryamira. Naciye genda ndashira ibiharage ku ziko kubera ko byari byinshi, nabishira mu isafuriya nini nkashiramo n'amazi, ubundi nkaja kwiryamira. Bwarakeye rero byose ibintu biragenda neza, numva ndi mushasha abana b'Imana, numva ndi umuntu mushasha. Nyuma rero ndagenda mwiyo pati muwo munsi mukuru w'umugenzi, nuko uwo munsi rero bwaca hazoba kuri bonane. Basi rero nyuma naje no kurondera bene wacu, ndababwira nti Masenge araho, ati uko biri kose arakomeye, ati muzogende kwa Masenge muze murabe ko yobara amahoro, kubera nabonye narose mbona abantu bariko barahavugira ishapure, ariko kandi nabo nawe umenga aragwaye. Ati muzogende murabe ko atobagwaye. Barambwira ati rero buriya ati agwaye arafise abana yotuma abana bakaza kutubwira, ati twizere ko atakibazo afise. Ati sawa rero ngumaho nibaza ko Masenge ari amahoro, koko nyuma haciye igihe baje kuja kwa Masenge bamwe mu bo tuvukana basanga yaragwaye, barababara. Niho rero babwirana ati basha, ati ibi bintu nyimba tuzobibwira Zipora gute, ati nyimba bizogenda gute, ati ntiyari yabatubwiye kweri tukanka kubyumva ngo hari abazotuma kutubwira. Ati nimurabe ngene Masenge wacu yagwaye kabisa akabura n'umukubitirako. Basi rero ibintu nk'ibyo Imana ni nziza. Reka iyi audio twigeza aha, ariko amayerekwa n'amabonekerwa biracyabandanya, kuko sindababwira uko naje gukira ya kansere nabwo, kuko nababwiye musaza icyo gihe yari mu Burundi, yaje kugera igihe agaruka ari mu kwa kabiri. Nabwo amaze kugaruka, reka nabwo ndabivuge ko amaze kugaruka twaragiye muri baba specialiste, tumaze kugenda mu baba specialiste hanyuma bafata igipimo, ariko bari bambwiye ko igipimo bazomfata kitazoba igisanzwe, ati bazofata igipimo hanyuma icyo gipimo ubwo ni icyo kizobereka ikintu bazoba bagomba kunkorera. Ati nta kibazo. Rero baramfashe icyo gipimo ndariha n'amahera, kandi icyo gihe byarantwaye amahera atari make, ndariha n'amahera. Hanyuma igipimo baragitwara, baca barampa iyindi randevu y'igihe nzoza gutorera igisubizo, byasaba ukwezi kose. Rero byaje kugera ko nzoza gutora cya gisubizo naramaze gukira ya kanseri. Kumva igihe wa mumarayika aziye, je naho nibwira niyo wa mumarayika namubwiye ngo ampize ugutwi, nibagiye kumubwira ko ngwaye kanseri, tabara yarayinkijije. Ariko mu by'ukuri ujya mu marayika misiyo yari yimuzanye yari yo kunkiza kanseri, kumbure na kwa gutwi. Basi rero nibwo rero musaza namubwira nti je uko biri kose narakize kanseri. Bari batubwiye ko tuzosubira gutora igisubizo inyuma y'ukwezi, koko twaragiye gutora igisubizo haciye uko kwezi. Ndabwira musaza je nukuri jewe numva ndamahoro, ndumva uko biri kose kanseri narayikize. Twaragiye rero baraduhamagara, baduhamagaye ariko nibaza ese narayikize cyane, iracyari muri jewe. Nyuma bace bambwira rero ti wowe rero nta kanseri urwaye, ati bariya bagupima bwa mbere barabikabije, ati barabikabije, iyumva amahoro nta kanseri urwaye. N'ikimenyamenya reka tugutarasifere wisubirire muri Medicare muri leta,
bazogume bazoze baragukurikirana nyimba hari icyo hinduka atariko umeze neza cyane nta kibazo cya kanseri ufise. Bana b'Imana nakoze ku rumenyetso rw'umusaraba nshima Imana ndavuga ntariko Mana ibyiza unkoreye birandengera umugani wa baba ririmba numva umunezero ndanezerwa cyane kanseri mba ndayikize ariko turacyabandanya ego mwarahezagiwe n'Imana.